TV. Mpagarariye ishyirahamwe ryitwa Ubaka Nation Group ryiyemeje kurema Uburundi bushasha, ryiyemeje kubaka Uburundi. Rero Ubaka Nation Group ni ishyirahamwe rigizwe na twebwe ndetse n'abadiaspora na cyane cyane abana b'u Burundi b'abajene. Ibi byose mubona biboneka nk'uko umenga byari bikwiriye gukora abazungu bonyene babikoze, kandi ata amafaranga y'umuzungu ashizemwo, ari amafaranga y'abarundi n'amaboko y'abarundi nyene. Rero uno munsi cyari igikorwa cyo kugira duheze project twerekane ko dusezeranye dushikana. Rero iyi ni project y'amazu 18 imwe iri muri A1. Tugitangura nta numwe yabona ko vyobaho, none byabayeho. None uno munsi kabaye akaryo keza ko gushikiriza imfunguruzo, kandi tukaba tunezerewe kuko leta mvyeyi, leta nkozi yadushigikiye, yari yahashitse baradushigikira kandi bikaba byari biryoshe. Rero twaba novuga ati namwe mumenyesha makuru babyita inkuru y'ikibiriraho, inkuru y'imvaho, mwenye nimwe muza gutuma baturaba baza kuduha amanota uko babyiboneye. Rero nkuko twababwiye turanezerewe cyane, n'umunsi uri hejuru kuko biraryoshe gusezerana ugashikana. Rero kuba twashikanye ngira murabyumva ko ari umunezero cyane gose. Afrika ikeneye abanyafrika b'umutima, kuko bajya bose batubaka Afrika, bajya bose batubaka Burundi nta mutima, niko jene wivuga. Rero nkavuga ati ikeneye abanyafrika b'umutima duhereye ku bajene, kandi urumva ni kube nkako twebwe turi ngaha kugira tuze turerekana ko bishoboka, ko tubyipfuje tukarengera ibidutandukanije. Usivye Burundi ahubwo tukabirabira ku rwego rwa Afrika yose dushobora gukora ibikorwa bikomeye cyane, kuko ndazi ko kuva ku bikorwa bya mbere twakoze kugeza n'ivyo turiko turakora ni bikorwa abantu benshi bagiye barabona umenga ntivyobaho. Kuko nkuko nababwiye aha mubona afise inkovu nyinshi, haraho twagiye turatangura bakavuga ngo turabasuma, aho twari harageze yaho hari n'abatanga ama mission bazana abantu bavuga ngo twabivye amahera ngo turaba escrow, kandi ugasanga n'abarundi nyene babikora. Rero mu gihe tugifise imburakimazi nk'izo dushobora kudashika ku rwego rwo kubaka Afrika dushaka. Mugabo mu gihe tworengera ibidutandukanije nta kizobuza twese novuga ati Afrika ije hamwe. Nabundi kimwe navuga no mwijambo, mu gihe umurundi azoshigikira umurundi, mu gihe umurundi azorengera ubujyajya, mu gihe umurundi azorengera amoko agashikana inzira yo gushigikiranira uwundi murundi, ni kujya nabibabwiye n'isi yose tuzoyikoroniza. Jewe ico novuga birashoboka gose. Je nsanzwe ndipfuvye n'abavyeyi fisi, kandi nta muntu w'iwacu akomeye novuga ati yarangiye imbere kujya bamwe babifata ngo yarangiye imbere kugira bibeho. Ni indoto zanje, ni indoto z'abana b'abarundi. Nkavuga ati
nta kinanira umutima ushaka mu gihe cyose. Ikibazo dufise nuko systeme abana b'abarundi bigiyemwo, systeme abana b'abarundi bakuriyemwo yarabamugaje, bibaza ko kugira ushike ku kintu hari intebe yo muri leta igurindiriye. Suko bimeze. Gena mwiremera imigambi, je narashinze naye kandi ubu ndayishinge ko shobora kuvyaza ubusa imiliyaridi zirenga 30. Uzobiharira ucuza ngaho kabiraba. Jewe iyi project mu miliyaridi 7 hafi miliyaridi 7 z'amafaranga y'amarundi. Natanguye atanu gwa Kongo fise. Ariko raba byarakunze. Ikintu cyonyene cyatumye bikunda n'ubwizigirwa n'ubushishozi n'ubwenge. Ivyo bintu bibuze muri wewe valere zose z'ubuzima zobuzitaye. Rero mu gihe cyane abajene bo mu Burundi tworengera bya migani canke bya bindi twagiye turahendwa, bwa burozi nguriya n'umuhutu ngo n'umututsi bikini bijya twobirengera n'indege twokora izacu. Ivyo ni ibintu bishoboka. Rero nkavuga ati dukura amaboko mu mpuzu dukundane, abarundi dukundane, ntituba biyorobetse. Kuko nitwabandanye yanzira yo kuba hypocrite nta na hamwe tuzoshika. Na ubundi novuga ati ibintu byose mubona bitoshoboka tuzobishika ko ubiharira aracaza arabibi. Ico nobwira abantu ku bibazo tugenda turahura cyangwa twagiye turahura navyo ni kimwe ngaruka nkavuga ati nta kinanira umutima ushaka. Kandi ikindi cya kabiri novuga ni gutimba, kuko aha hantu muri iki gihugu hariho abantu benshi bakangana. Rero iyo uciye wiruka ubugiye nyene, mugabo iyo utimbye barabona ko uhagaze. Rero nkavuga ati ikintu cyose we wifuza gukora kirashoboka mu gihe ushize Imana imbere, hanyuma nawe ukayiyoboka ugakora ukerekana ko ushoboye. Ivyo birashoboka, nta kibibuza. Mu ma challenge akomeye rero abarundi turafise muri culture canke mu migenzo yacu turafisemo inzira zibiri. Turafisemo inzira mbi, turafisemo n'inzira nziza. Inzira nziza abarundi turakundana muga ntituzi ko dukundana. Ikizobikwereka ni wabona umuntu suppose imodoka yiwe muri viri tobotse ipine, bose bazoza kumufasha kugira iyo modoka bayidepane. Ariko uzorabe abarundi nibo ba mbere bagenda bakicara mu nsengero bakaca bagwana mu mitima bariko barahenda Imana ngo Mana nitwe bagororotsi ba mbere. Rero tureke kwiyorobeka, kuko ivyo bintu byo guhenda Imana nico gituma uzobona n'ibitoro bica bitugora kuronka. Ariko twokugurura imitima yacu tugahuriza hamwe nta na kimwe kitazoshoboka. Hanyuma nsabe abadukuriye nabo bamenye yuko abajene nibo bashoboye ubu. Hanyuma batwugururira inzira batureke dukore. None ko urumva ko ugiye kwicira umujene umuzoba wiciye igihugu. Barayamaze atabajene nibwo Burundi bwejo. Uzorawe muri society wacu turabajene, kandi akubwije ukuri genda urabe ibikorwa byose twakoze. Nibikorwa twicara twe nituraba ngo saa 11 irageze ngo dutahe. Dutaha saa 5 saa 6 z'ijoro. Suko turiko turashaka kuryohera umuntu, no, nuko turiko turagorora twega imitima yacu yo kuvuga ati reka tuba karorero muri community mu nzira y'iterambere. Biragoye gusaba umuvyeyi yarayakugabiye. Urumva ko leta nkozi yarayitwizeye mu kuturosa amatongo yo kubakamwo. Muga nkuko twabivuze mu ijambo harimwo inzego zimwe nkekazi bikigorana gato twazibabwiye. Ni kimwe twababwira nko kugeza isaha nta makontera arimwe muri aya mazu muravyibonera. Muga leta mwumvise ko igiye kubidufasha kugeza isaha. Izi nyubakwa twazubatse ataburusho bwa exoneration turaronka, kandi n'abandi birirwa barazironka. Kandi urabe iyi ni project twagiye turahakaza abantu barenga 500 ku munsi. Twabona yuko twari turi mu bambere mu boronka ubwo burusho. Mugabo hejuru y'ivyo byose nta wujya katamugoye. Kandi urugendo rwose rw'intambwe igihumbi rutangurwa n'intambwe imwe. Nkavuga ati hambavu yayo ma challenge yose murumva ko kuguma ku murongo, kuguma ku kizere, kuguma guca muri bya bibazo niho uhoraho aseruka akagukiriza akerekana ko bishoboka. Twavuniye agagohe abahumure bo muri diaspora gusa n'abahumure bose b'abarundi. Twibuke twakuriye mu bihe bibi,
namavuga ati sibo muga ntibibuza ko tubivuga kuko nibo bakubiswe ibimoko murantunga ndabivuga uko nibo babonye bimwe bita magume nibo baciye muri vya bindi bigoye rero nkavuga ati bijya bihe vyaraheze ubu duhagarare mu kubaka Burundi bushasha duhagarare mu kuhuriza hamwe wewe nimbura umuhumure wewe nimbura umuvyeyi ntuzize umwana wawe ngo ni kubera yagiye muri bajya ngo n'ubwoko ngo canki no ivyo ni vya kera tube bashasha mu kuba bashasha naho nibadushire ku kivi mugamvunira kagohe n'abajene natwe tubumvire ntitube babandi tuca dusanga turiko turashuha hakiri kare urumva inkono ishushe ntihisha urumva inkono igiye buke buke ntihisha rero ni mu nzira yo kugira tubuzuzanye hanyuma duteze imbere igihugu twandike n'amateka ku isi yose. C'est une journée de joie, non seulement pour les promoteurs de ce projet, Fab Homes, mais également pour tout le pays entier, parce que c'est tout simplement encourageant de voir que des Burundais, des membres de la diaspora, même les Burundais qui sont établis ici au pays, commencent déjà à mettre en œuvre certaines étapes qui nous acheminent vers les indicateurs qui sont prônés dans la vision 2040, pays Burundi, pays émergent, à 2060 Burundi, pays développé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la construction à des maisons de ce type, de ce niveau, de ce standard, est une étape vers la construction d'un pays qui affiche une image des autres pays. C'est pour nous, pour le gouvernement, très encourageant, comme je venais de le dire. Et un autre message, c'est que la plupart de ces maisons ont été achetées avant qu'elles ne soient construites. Ça montre le degré de confiance que les acquéreurs ont eu en les promoteurs, dans le chef des promoteurs de ce genre de projet. Ça montre un niveau élevé de confiance. Quelqu'un qui envoie de l'argent au pays à des distances de 8 000, 10 000 km, mais qui trouve sa maison bien faite, bien construite, sans beaucoup sans détournement, ça ne fait que rehausser le niveau de confiance de l'investissement ici au pays. Nous sommes venus ici pour témoigner notre soutien aux promoteurs de ce projet qui en est à son deuxième projet qu'il inaugure. Il a commencé avec le projet CSB Village. Il en construit un autre sur le site Kabezi. Et il y a 3 jours, nous avons signé une convention avec lui pour lui donner davantage de terrain, d'espace pour que la construction de maisons puisse se faire dans des conditions abordables, acceptables. Un troisième message, c'est justement ce que je viens de dire, c'est que avoir le coût de ce genre de construction, ce n'est qu'une catégorie, une certaine catégorie d'acquéreurs qui peuvent affronter le coût. Et dans notre marche vers l'acquisition des maisons, des appartements pour 40% de ceux qui habiteront au Burundi d'ici 15 ans, en 2040, nous avons justement décidé au niveau du gouvernement de réfléchir en termes de mesures d'incitation qu'on peut accorder à ce genre d'investissement. Nous l'avons dit et nous le répétons, c'est que quiconque voudrait se lancer dans un projet de promotion immobilière, on va se mettre ensemble avec lui pour identifier un terrain qu'on peut mettre à sa disposition. Il y a également l'acquisition ou l'accès aux matériaux de construction locaux dans certains sites, dans les rivières et tout ça. Nous allons toujours avoir des discussions pour voir comment on peut les assister davantage. Ils ont soulevé un certain nombre de défis, par exemple l'accès à l'électricité, certaines facilitations auprès de l'agence de développement, mais également une certaine, comment dirais-je, incompréhension de certaines banques locales surtout, qui n'avaient pas bien sûr commencé à investir dans ce genre de secteur. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons organiser très prochainement des séances d'échange avec ces prestataires de services parce que c'est vrai, nous avons à notre portefeuille la construction, les logements, mais ces logements doivent avoir le nécessaire pour que la vie puisse s'y mener de façon saine. Il faut que l'électricité, l'eau soit là, il faut que l'Internet soit là. Et nous avons promis de contacter nos ministres et collègues d'autres secteurs qui prestent dans ces domaines pour que
dans un très proche avenir, les habitants de ces maisons puissent mener une vie facile, pouvoir conserver leurs achats, leurs acquisitions, c'est aussi important que ça. Le gouvernement a un objectif clair et la vision est très claire en termes de logement. Ça veut dire que d'ici 15 ans, nous devons tout faire pour que 40% des habitants du Burundi vivent dans les villes et les villages. C'est un effort très important, très énorme. Et le gouvernement a pensé associer le secteur privé. C'est pourquoi nous sommes en train de féliciter ceux qui ont déjà commencé, bien sûr dans des conditions très compliquées, très difficiles au départ, et ça nous a servi de leçon. Et maintenant, nous en avons appelé à d'autres promoteurs qui peuvent se joindre à ceux qui ont déjà commencé pour que ce genre de réalisation ne se fasse pas seulement à Bujumbura, mais également dans tous les centres-villes, dans tous les villages du pays. Et pour que cela soit possible, on connaît le coût des constructions, le coût des matériaux de construction, surtout les matériaux importés. Nous allons refaire 2 ou 3 choses. La première, c'est que nous devons tout faire pour que l'accès au terrain pour la construction soit aisé. Il ne faut plus que les promoteurs immobiliers commencent à acheter des terrains auprès des particuliers parce qu'au finish, ça va produire des maisons très chères. Deuxième chose, c'est que les matériaux de construction qui peuvent être acquis sur certains sites ici, comme nous le faisons pour les projets publics, nous pensons qu'un projet comme celui-ci, ça ne s'écarte pas d'un projet public. Donc il faut que l'accès à ces sites puisse également être aisé. La troisième chose, c'est que nous devons travailler avec d'autres services parce que au sein du gouvernement, nous sommes complémentaires. Un investisseur dans ce secteur a besoin d'autres prestataires et nous devons les accompagner. Nous allons mettre ensemble des mesures de facilitation. Au fur et à mesure que les promoteurs rencontrent des problèmes, des défis, nous allons toujours être à leur côté pour pouvoir le lever ensemble. Je sais qu'il y a d'autres prestataires qui sont dans la chaîne de valeur. C'est aussi un élément très important parce que quand vous voyez une maison qui se construit, derrière le maçon qui construit, il y a beaucoup d'autres travaux, d'autres catégories de travaux qui sont créées. Et nous pensons que c'est aussi un appel envers les autres investisseurs qui sont dans les matériaux de construction, qui commencent par exemple à fabriquer des matériaux de construction qui étaient jadis importés. Nous les encourageons et dès la semaine prochaine, on va commencer à rendre visite à certains d'entre eux pour leur dire que nous sommes là pour tout faire afin que la vision 2040 dans le secteur des logements puisse être atteinte, si Dieu le veut, avant 2040. Merci. Siren Vibes TV.